muri equipe ya Paris Saint-Germain katubanze duce muri tari sanzwe uyu munsi nambaye mayo nziza Man City ariko manze ngumbwire ko yari nziza umugani ndagucirira wumva muri commentaire basi ubona umugani w'ikirundi muri commentaire abantu nka babiri cyangwa batatu bemeza ko nambaye mayo nziza ni murabi vyabaye ko ivyabaye tugomba tubivuge byabaye nyene byarabaye ariko muremera ko imayo nambaye ari nziza oya ni nziza kuko player kit Mathieu nziza player kit Mathieu kabisa muravyemera oyo jezi ni nziza cyane mu majambo y'abatsi bigusaba kwitwaza brosada yo agiye gukina na equipe yitwa Bodo Glimt cyangwa se The Glasses amabarafu ku munsi w'ejo wafashe equipe ya Manchester City barayibwira ati sino kugutsinda gusa ariko reka tukubwire ko utazobona afise Rodrigo Descascante ku rukino rwa Galatasaray rwanyu aronka ni karati itukura Man City yagorowe muri Norvege Haaland baramubwira ati wakuriye hano ariko wari wavukiye mu Bwongereza n'ubundi reka tukurungana ubutumwa ko aho uvuka hakomeye cyane bafata equipe yitwa Manchester City bayiterekamo bitatu kuri kimwe ikibazo ca mbere canjemwo no kwibaza ngo Pepe Guardiola bafise icaza gusigurira abakunzi ba Manchester City catumye atakaza runo rukino canke biratahuritse muri rusange tuvuge imvune tuvuge kwarinya abakinyi nabi mugaruke ko tuvuge ubukomezi bwa Bodo Glimt tuvuge iki ya pas des excuses imbere y'urukino nkuru jewe na excuse imbere ya Manchester United yo kumbwira ngo barabuza abakinyi ivyo ntundatira kuko Manchester yari yuza abakinyi b'urufatiro umaze kubura yoro kabura delight umudefenseur umwe rukumbi Manchester City fisi no saison mwiza kuva sezitangura kuva sezitangura ugacumbwira ko abuze Jose Guardiola ushobora guhengekamwo Nathaniel Ake ako kacumugira umuraterare wicaritse Oreri nufise Ruben Diaz tactique nufise Jose Guardiola nufise Matheus Nunes Hazard Man City aje gukina na Olympiacos nako na Bodo Glimt Clovis adufasha turonderere kumva ngo niyo aturonderere amafoto ari amafoto kuri stade ya Bodo Glimt uburyo hari ameze ndakwereke line-up yarafise mu kibuga yarafise umugabo yitwa Gianluigi Donnarumma mwigori abonye bamwambisa gahota ari ya Monaco yari yambaye reka jewe nivugire ukumva harabo simvye umenye ngo ngomba kuvuga umukinyi we mwiza kuri poste yiwe yarafise Donnarumma sivyo yarafise Oreri yarafise Tijani yarafise Cascante yarafise Phil Foden yarafise Haaland yarafise Cherki ongeramwe abantu muri academy rero gendo kina na Bodo Glimt ni giki kintu kiriko kiratuma no munsi ahiti kumukuye ayiti nuri kubera amaze guhurira ku mwanya na Oreri rega ayiti nuri yakinye nka nimero 2 ibi bintu gerageza nivyo gutamukaga equipe kuri bande touche yarafise Omar Marmoush yarafise James Trafford yarafise Bettinelli wa mutama kwa Abdul kuri bande touche yarafise umwana witwa Kian Noble yarafise Nathaniel Ake yarafise witwa Stephen Funi yarafise Abdul wabayike Chayo kari akano muri groupe yisi apana Funi apana Funi Abdi yewe kakari akano nimba ari umuntu mu buzima no abanga Stephen mwizwa papa Arba mwijoro nagize numamagaye Dimoedi ndagwamagaye kanga sawa Mfuni ngo burero ugiye kwitwa Edi Christian Mfuni urumva yarafise umusore w'umwataka yitwa Divine Mukasa yarafise Charlie Gley yarafise Yeremia Doku yarafise n'umwana yitwa Marmushi Kiron Samba Marmushi yaranakinye no gukina Marmushi yarinjiriye Foden nonaga mu abantu b'Imana ikintu catumye ufatare wisi ukamuduza muri mediane nuruka mutereka kuri kabiri motife ngo wasuzuguye equipe nuri tuzi ko kuguru kwe ko kurya ruko gutambuka gusa Jeremy de kwa mwimye umwanya wo kwikinira winga ngo Foden agaruke hagati mu kibuga akorana na Tijani na Rodri urashaka tuze kuvuga ngo buze Jose Guardiola kugira ngo utsinde Bodo Glimt urashaka tuze kuvuga ngo buze Ruben Diaz ahubwo igiharo no munsi iyo ubwenge bumaze kurengera kwitwa ubwenge bihinduka ibindi Manchester City yamerita gutsinda Bodo Glimt ariko biciye ku musore yitwa Kasper Hog abagonga igori zibiri mu munota umwe n'amasegonde kuri passe zose z'umugabo witwa Bromberg Oli Man City yatsinzwe bitana abantu mureke kuza muravuga ngo yatsinzwe bitatu
yatsinzwe yatsinzwe ivyemegwa n'ivyankwa kumwe bucuti yabwira abantu ati Vitali izotsinda 3 Yarakoze, byemewe Imana imuheze na agire. 3 bace bavyanga ivyo 3 ufashe ugakuramo 3 ariko cakindi banse kimwe carimo kimwe baracanze mani City yatsinzwe ibitsinda 3 vyabaye valide itsindwa ibitsinda 2 biciye ku mugabo yitwa Hakon Evgen ndetse na Kasper Hoger yabongeye baravyanka umugabo yitwa Hoger yabateye ipoto ukimvira ngo none no equipe yitwa Manchester City iri kwiragogwa muri buno buryo position de la balle mwabantu b'Imana position mu mupira w'amaguru ntakivuze position de la balle Bodo Glimt television 34 City vise 66 City muri weekend yatsinze Man U vise possession iri hasi mugigerageza imipira 11 bakadrandwi City bakadra umupira umwe match yose ibi rero kuba decisive mu rukino biraryoshe cyane Bodo Glimt irazi yuko gukina na Manchester City cyambere izanye umwataka nka Erling Brotherland aba Norvège bose peut-être ko ariyo mukinyi mwiza mwatunze mu mateka izanye Foden izanye Sherky izanye Tijani Igenda izanye Ballon d'Or mugabo umunya Norvège akubahuka akabwira equipe ya Manchester City ngo ukazuyaza umunota umwe ndagutereka mu bitsindo bibiri Man City ako kantu kakagenderako kuruhande rwanje nta barajyaguye mu mupira w'amaguru equipe yari yose yemerewe gutsinda yindi ariko Manchester City yiyambuye agashambara imbere ya equipe yo kuri tableau yo hasi itarigakuye nuko banagabura twifashishije abakinyi Manchester City fisi abari baje nta citwazo cyo kumva ngo Man City ngo abari mu mvune bariko baratumutsindwa oya ariko tugaruke ku rugero rubi Bonad tumazigiye muri seri nkino bigaragara ko equipe ya Manchester City vyanse bangajeza Sunderland bangajeza Brighton batsinzwe n'equipe yitwa Manchester United muri weekend bafise imbwebwe muri kino gihe zitemera gukorokera mu myobo ku buntu batsinzwe na Bodo Glimt muri Ligue des Champions banaheruka gutsindwa muri Ligue des Champions n'equipe yitwa Bayer Leverkusen match ya nyuma bafise equipe yitwa Galatasaray ariko kandi birumvikana ko n'urugendo rwabo muri Premier League rukora bamwo ingorane zidasanzwe ubwo twitega ubukiriro bwa Manchester City niburi muri bano bakinyi baguze muri ino mercato kwezi kwa ndavuga Mark Gay yahawe nimero 15 ndetse no witwa Antoine Semenyo baido ya mategeko ya FIFA bemerera ya UEFA abemerera ko bashobora kugaragara mu rutonde rwa Man City mu nkino za UEFA Champions League inyuma y'inkino za Phase Group cyangwa se Phase League bakagaragara bogira ico bafasha cyangwa n'ubundi n'equipe ya Manchester City tubona umugabo witwa Pep Guardiola tutangura kuvuga ngo ubwatsi bwarumye ni bubise ubundi muri iki gihe umupira uragoye ama equipe yose bigaragara ko yabumenye mugabo mu kumenya ko abonibaza ko mu basigaye inyuma ari mu ba defenseur bitwa ba Abdul barasubiye inyuma niba atari gusubira inyuma ahubwo basigaye inyuma muri uko kumenyekana ko umupira mu bandi ndavuga nshingiye kuri performance ya equipe ya Man City yagize mu ijoro ryakeye imbere ya equipe yitwa Bodo Glimt abo wobura bose wobabura ari kuri Man City umubenchere wabari akwiye kuba ari mwiza gusumba umukinyi titire wa Bodo uko niko twe tuvyumva bitewe nuko aya ma equipe yose abayeho City ni equipe yaguze igura abakinyi benshi bashoboka pe isoko ryo mu kwa mbere ry'umwaka uheze niri ry'uyu mwaka niho batanguye ni isoko risize equipe ya Man City bashobora kuronka abakinyi 11 batangura mu kibuga gusumba indi club yari yose yoba yarabikoze ku bakinyi binjira mu kwezi kwa mbere bivuze ngo Pepe buri mwaka atangura saison bigaragara ko hari bibaza afise byigaragaza hagati muri saison akaja kurondera kubifixa imbere muri championnat muri rya soko ryo mu kwezi kwa mbere akaba ari abgaje guspendinga amafaranga menshi yaguze abakinyi batandukanye Ryan Sherky Tijani binjiyemwo batangurana n'abandi Donnarumma ariko hari ikintu twita guteba muri transition Pep ashobora kuba yarakoze muri equipe yitwa Manchester City mbere yuko nza kwinjira ku binjiye niba arico bagomba kumufasha wewe utakaje umukinyi nka Kyle Walker ntumusubirije wishimiye mu mediateur nka Mateus Nunes ngo uzomuhengeka watakaje Kole wabonamo kazoza ko mu mediateur wa equipe ariko yamara igihe kirageze ko utakaza umugabo yitwa Kevin De Bruyne muri iyi equipe ntigeze asubirizwa nta nica kabiri c'ivyo Kevin yatanze hariya aba bariko baraza bagomba gutanga nta nuwo hari yo kunama ngo amufashe gufundurira imigozi y'ibirato
aha rero ndagomba kukwereka ngo kubera iki Man City kuri match ya Bodo ataco twabonye ikreya no kuri match ya Manchester ataco yigeze ikreya. Man City tuyize nka equipe itsinda ibitsindo bizananye hagati mu kibuga. Uyu munsi umukinnyi arimwe wo gufasha abandi gukreya biriya bitsindo vyahari imbere ninde? Nta Kevin Debryune bagira. bimaze igihe bibi byatumwe Foden kandi yari karabikora neza mu ntango ziga. Foden nawe je ndamwagiriza ikintu kimwe yarabeshe Pep. Foden yabaye Foden wase zimwe batwara igikombe aba meilleur joueur ikindi gihe ni Foden wo guteranya uyu munsi birakunda ejo biranga ejo bigakunda ejo biranga. Yamara ikibazo siwe n'umumenyereza ahubwo atamuyo stabilité. Foden ni nimero 8 nimero 10 ni nimero 11 nimero 7 Foden ni hose mu kibuga. Aha rero ni abakinyi batanga shwa nyinshi mu kibuga bakunda kugirira ingorane. Ariko rabiye equipe yitwa Man City Pep ariko arubaka muri iki gihe. Natanguye mvuga ngo yaratevye kuva muri generation imwe yinjira mu yindi. Ariko no kuyinjiramo biriko biranga. Hari generation Erega bibwirizwa kwanka kubera yuko abari gutegura abandi ntabagihari. Hari generation yari kuravuga yagomba gutegurwa yacerewe. Yes. Kuko bantu bimana equipe yari yose igira profile yayo donc igira ibintu ikina ariko ikagira bituruna ko cyane. Burya Debryune mwiza Kaskante mwiza hari ico no kwitwa noyo yari au centre yabo yitwa Igenda. Nimba Man City kina tikitaka c'est grâce à lui. ARK. Umugabo yitwa Igenda yari Pedri azungurukana baro no munsi basa Man City basa na Madrid yatakaje Casemiro na Kroos na Modric. Bivuze neza. Ko batakaje Rodri no munsi Igenda abona ko yaratakaye. Uriya yaramaze kugenda. Gundogan si yakiri. Ntawe Arabasura wanashima ku rukino rwa nyuma. Debryune yaragiye. Ko yumvira kubaka ibintu bishasha Debryune recruitment bakoze bakagombye ko. Aha rero none ahereye mvuga ngo yaratevye. Ni gute wo kwizera ko uzotakaza kayiriho katamukinyi ufise bamaranye sezo bakinana hariya wateguye? Kevin Debryune agomba kugenda nta mukinyi wateguye hariya. Igenda agomba gusoka nta mukinyi wateguye hariya. Noneho hageze ko wiyumvira kuja kurondera ibisubizo ku isoko biza bitanga umusaruro mu buryo buri direct. Yes, sindavyanse. Uremye isoko ry'abakinyi beza Ryan Karaje atanze umusaruro. Ugomba kubakoresha muri Premier League wiyumviriye Antoine Semenyo uramwinjije winjumviriye Tijani uramuzanye nta kibazo Mark Gehu uramuzanye bigaragara ngo ukoze recri ziza kugufasha kwirukanka inyuma ya Arsenal ku gikombe ca championnat canke no kubandanya witwara neza muri Ligue des Champions ariko kugira ngo bizofate bizotwara umwanya aba nabakinyi utegura umukinya avuye muri equipe ya Bournemouth ashitse muri Man City uri kuramusaba ivyigwije inshuro zirenze zitanu byo equipe yitwa Bournemouth yamusaba bivuze ngo uwo mwanya wo kwitegura mu buryo bw'umubiri n'umutima bwirizwa kuhabwa ndavuga nk'umukinya Antoine Semenyo cyangwa undi wari we wese Pep asabwa akazi katoroshe ko gutegura aba bakinyi mentally ko bambaye umwambaro w'equipe ya Man City yahinduye ishusho yabo mu myaka 8 canke 9 umuntu wari wese akumva ngo ubwo winjiye muri equipe ya Man City ugomba kuba umukinya akomeye ku neza no kunabi izi recre rakoze ntizigomba kumufasha muri uyu mwaka ndazibona nka recre zizomufasha mu gihe kiri imbere ariko mu gihe nahazo bafasha umwanya wo kuzitegura n'ahandi hari ibinogo akabizibira kuko ntuzotuma Antoine Semenyo ngo gendo nkinire hari imbere tubona inyuma atabakinyi bariyo uko guhindura generation akava muri yaja mu yindi byo bimwe mu bintu byo coveringa Pepe kumenga defense karagira rimwe na rimwe harimo ibiharuro vyiwe byo kutamenya ngo equipe yanje rero hari abantu bataranywana hari abakinyi bikimeze uko nakuri ariko hari defense nzogira zigatuma bangritika ese abantu batahure ko Pepe agivitse byiri byo kubaka hariya canke uno musara amakosa agaragarira buri wese utokuyangana kuko nanabonye n'abakinyi bavuze ati barangajwe imbere na capitaine Bernardo Silva kongera ko Riteye n'abandi bavuze ati abafana mwaduherekeje muri Norvege tugomba kubasubiza amafaranga yanyu tukabasaba ikigongo kuko twarabamara maje ubwo Pepe Guardiola we nakwiye kuja muno mugwa akavuga ngo nubwo tukiriko turubaka bishasha hari gendi responsable w'amadepeta bamwe tugira kandi twategeza kuronka intsinzi kuko no munsi hari equipe gutsinda abantu bakavuga ati kwitwa Man City byo nevyari bikwiye kugira ngo iyi equipe itsinde canke ibihurimwo ntivyakwemerera gukora ikosa nk'iyo Pep Guardiola ari muri processus nshasha yo kubaka fatiriya equipe yatwaye Champions League itsinze Inter domira kuri finale 2023 nta mukinyi numwe asigaranye Kidi nta mukinyi numwe asigaranye Dike n'abasigaye baraheze uburyohe ako nibisigura ko tsindwa na Bodo Grimba nico ngomba gusigura nibisigura ko Livecontroller nziga gusuzugura nico ngomba gusigura
wewe umuntu wenyene muri iriya projet yari afise umuntu yasubirijwe n'umugabo yitwa Ederson kwa Donnarumma. Ederson Moraes umunyegoro hariya hantu yari afise Josco Guardiola he iriya batwara oya yarafise Nathan Ake no yakini wabo très bien Nathan Ake asigaranye no harandi wenyene rero muri squad yari afise kiriya gihe Nathan Ake arahari ahari ku rugero none Rodri ntahari Bernardo ntahari ku rugero rungana gute ariko Bernardo ni sawa Bernardo ni sawa par rapport ya Rodri na Ake yaracaho ariko afatira ntakiri Bernardo wo kuvuga ngo tugiye gukina na Madrid turayigutumye ariko kuguma bamwiteze ko byinshi ndacayibona nko kwishira mu kaga n'ubundi nico kintu ndiko ndavuga rero iyo uravye Pep Guardiola yita donc iyo ambiscade ariko aragwamo yayiguyemo kera yanse kurera abazosubira bafise aba barerere ko bazobasige babaye matiro rero no muze equipe yitwa Karabag canke Bodo Glimt canke Leverkusen canke nde kugusanga kuri Etihad kamenya ngo nta Debryune ugifise wa wundi no mujisho no muzuru ry'urushinge ucishamo pasi gashika reka nze dukine umupira kuko ndazi ko ufise yo bishobora yitwara yanashirika imbwa n'ikigaba nitwamwirukanza kabira arahagarara ariko Debryune ari wa mukinyi umenya ngo vyabuze kwa harandi ndi Debryune ndi muri box wacu reka ntere mu igori reka nta chance yose ashoboka ndaza aho nza gucisha bari gahurira na harandi ndaza nje gucisha bari gahurira na Bernardo Silva canke gahura na Julian Alvarez n'abandi bagiye batandukana no musi Debryune ntukimufise rero bino bintu Pep Guardiola ni auteur wa bino bibazo vyose Man City iri kwiragwamwo premièrement nk'umumenyereza yihagarariye deuxièmement nk'umuntu azana tactique nyinshi mugabo akamenya ngo zino tactique ndiko ndazana sindiko ndaziha abakinyi bamaze kunywana bamaze gutahura ibintu vy'iwanje no muzi gufata umugosho kamukinisha kuri ere ya droite Ryan Aitnuri akirika aragomba kumenyera yagiye muri Kana Sanzoreri yatwaye ikibanza nuri wewe wazanye no ku nimero wamuzaniye ko somutitirero uco ugomba kumuhenda ngo akinire post Man City iri kwirahura n'ibibazo bice ku mugabo witwa Pep Guardiola kandi ibi ntituzovuga Pep Guardiola Man City ni yatakaje ibikombe yabitakaje ku bwa Pep ariko ibikombe vyatakaye ku bwa City yes nuko ni Pep Guardiola equipe yarayiteretse ku kiranguzo equipe yitwa Bodo Glimt iravuga ati reka equipe tuyirangure tuzoyidandaza tuyitereke kuri Riteye hano muri Norvege bisigaye igende neza muri minsi ibiri batsinzwe ibitsindo bingahe yaje batsinzwe ibitsindo 5 Man iyo bakubise 3 kimwe baracanka iyindi bakubita 5 bibiri baravyanga no kuvuga ngo yari ibitsindo 8 bavalida 5 birajamwo kabisa yo yatsinze kimwe basigaye bayihenda ikiniherereye hepfo bashungururiramwo yes nuko saa 2:35 numvikana ko dusigaje iminota 25